Yesu Kristo ashimwe cyane. Dusangira aya majambo dusanga mu gitabo c'Imigani igice cya 3 umurongo wa 11 n'uwa 12 haravuga ngo mwana wanje ntugaye igikangiro c'Uhoraho kandi nturambirwe no guhana kwiwe, kuko Uhoraho akunda ari wahana nkuko se w'umwana nyene ahana umwana wiwe anezererwa. Dusangira ijambo rivuga ngo igikangiro c'Uhoraho. Gukosora umuntu harimwo kumwigisha canke kumutahuza ibyo atarazi canke ibyo yarasanzwe azi ugasanga bikora nabi. Iyo bavuze ijambo igikangiro canke igihano, abantu bakunda kuvyumva mu buryo bubi, kuko abantu usanga babikora atarukundo rurimo. Ariko rero aho niho hari itandukaniro ry'Imana yacu. Imana yacu niyo soko y'urukundo. Iyo iduhanye iduhanana urukundo, kanatsinda yaturemye mu ishusho yayo kandi igomba ko tubaho tumerewe neza. Imana rero iyo iduhanye ntihagire umuntu azokwiyumvira ngo ibigomba kutubabaza, haba namba. Ibifise intumbero imwe gusa yo kugira ngo dukure, igira aho ituvanye n'aho idushikanye, kugira ngo tube abantu bakomeye bazi gutandukanya ikibi n'iciza n'ivyizana. Gushirwa ku rutonde n'igikangiro biraduhingura kugira ngo tube abantu bazima Imana ishobora kwikorako canke abantu bashobora kwikorako, tubitandukanye. Iyo ugize ivyago canke ukaba mu bibazo, ntuze wibaze ngo ni Imana ibiteye igihe cose. Aho uzomenyera yuko cyari igikangiro c'Uhoraho, igikangiro ukivamwo unezerewe kandi kikagira aho cyakuvanye naho kigushikanye, kikaguhingura ukaba umuntu muzima ashobora kuba w'ikimazi aho aherereye. Ninde umuvyeyi mwiza yorera umwana akamurekerana ntiyigera muhana? N'Imana nuko, kubera idukunda ikatwitwararika ikagomba ko tuba abadasanzwe, nico gituma yamidukangira. Kandi igikangiro cayo coco ni ciza cane kuko kitugirira ikimazi mu buzima bw'ubu no mu buzima buzoza. Nuko rero ntihakagira umuntu n'umwe yanka igikangiro c'Uhoraho, ntihakagira umuntu n'umwe arambirwa no guhana kw'Imana, kuko Imana irashaka kudukangira uyu munsi no mu mwaka uzi gasubira, n'inyuma y'imyaka ingahe igasubira. Ntuzurambirwe n'igikangiro c'Uhoraho, kuko Imana yacu iduhana nk'abana bayo ikunda cyane kugira ngo tubabe ikimazi. Imana ibahezagire.